Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambara mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 z'ukwa 9. Umugore w'umunyakoreyakazi warumye igice cy'ururimi rw'umugabo wamufataga ku ngufu yagizwe umwere nyuma y'imyaka irenga 60. Mu Rwanda, Mico Myiza Jean Paul uregwa ibyaha bya jenoside we n'abamwunganira mu mategeko basabye urukiko rukuru gusemura icyemezo cyose cy'urubanza rwe muri Suwede yamwohereje mbere yo gukomeza kuburanishwa. Hari n'ikiganiro cy'abagore ndetse n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Byose n'ibindi ni mu kanya nyuma y'uko Jacques Niyitegeka wagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Minisitiri w'intebe wa Pologne Donald Tusk yavuze ko igihugu cye kirushaho gusatirwa n'intambara ku nshuro ya mbere kuva harangiye intambara ya kabiri y'isi yose. Pologne iravuga ko drone z'Uburusiya zinjiye mu kirere cyayo mu gihe bwagabaga ibitero kuri Ukraine mu ijoro ryakeye, kandi ko zimwe muri izo drone zahanuwe n'indege za Pologne n'iz'umuryango wo gutabana wa OTAN. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte yashinje Uburusiya imyitwarire idahwitse. Yavuze ko uyu muryango uzarinda buri santimetero kare y'ubutaka bwa buri gihugu kiwugize. Mu nama n'abayobozi ba gisirikare mu Burayi Londres, Minisitiri w'Abanyamahanga wa Pologne yavuze ko adashidikanya ko ibi Uburusiya bwabikoze nkana. Hagati aho, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yasohoye itangazo rishimangira ko itigeze igambirira kwibasira Pologne, kandi ko utudege twayo twa drone tutari dufite ingufu zihagije zo kuhagera. Ariko iryo tangazo ntabwo rihakana mu buryo bweruye ko drone z'Uburusiya zishobora kuba zinjiye mu kirere cya Pologne. Umuvugizi wa gisirikare yavuze ko Uburusiya bwiteguye kubiganiraho na Pologne kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye. Hagati aho, Belarus umuturanyi akaba n'inshuti ikomeye y'Uburusiya yatangaje ko yahanuye drone zari zatanye kubera kubangamirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ntiyigeze avuga ko za drone z'Uburusiya ko zari drone z'Uburusiya cyangwa drone za Ukraine. Mu gihe isi ikomeje kwamagana igitero cyagabwe ku bayobozi ba Hamas muri Qatar, ejo Israel yiyemeje gukomeza gukurikirana abanzi bayo mu gihugu ndetse no mu mahanga. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza ibyinshi inshuti za Israel zirimo na Amerika zari zizi kuri icyo gitero cyo mu kirere mbere yuko kigabwa. Hagati aho, ibitero bya Israel muri Gaza byo birakomeje. Ni inkuru ya Waya Davis mugezweho na Prime Ndikumagenge. Impapuro ziriko inyandiko zakororewe hejuru ya Gaza zagabije yuko himirije igitero cyo hasi. Mu butumwa bwo ku mbuga hwaniro uyu munsi mu gitondo, umushikiranganje wa Israel ajeje kwivuna abansi yagabishije Hamas ko hamwe itorekura imbohe zigisigaye kandi igacibirwanisho hasi yo na Gaza bazozimanganywa. Ariko hari impungenge ziguma ziyongera mu gisirikare cya Israel ko igitero kitari gwigere kiba kandi giteye impari cyane ku bategetsi ba Hamas muri Qatar kitashitse ku ntumbero yacu. Hamas ivuga yuko abategetsi batari bakuru cyane ari bo bishwe gusa. Ntibiramenyekana kandi niba canke ryari hari uwo Israel yabwiye harimo n'inshuti zayo Mozambique ibijanye n'ico gitero. Bitari ubwa mbere Trump vyabonetse ko yashavujwe n'ibikorwa vya Benjamin Netanyahu. Igisirikare cya Israel kandi cyagabye ibindi bisasu byo mu kirere ku nyeshyamba z'Abahuthi muri Yemen. Kiravuga ko cyarashe ko ahantu hakoreshwa n'izo nyeshyamba mu murwa mukuru Sanaa no mu mujyi wa Al Jauf harimo n'inkambi za gisirikare n'ibiro bikuru by'icyo cy'isi ishami rishinzwe icengeza amatwara ry'Abahuthi ndetse n'ububiko bwa lisansi. Amafoto ya video aboneka ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibiturika bikomeye mu mujyi Isana. Ibitangazamakuru by'Abahuthi bivuga ko hari abantu bishwe abandi barakomereka. Ibi bitero bigabwe nyuma yaho inyeshyamba z'Abahuthi zirasiye ibisasu byinshi bya misile na drone muri Israel mu minsi mike ishize.
umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wasabye ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger kurinda abaturage b'abasivili ibitero by'intagondwa zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu. Mu cyegeranyo gishya uyu muryango uvuga ko abarwanyi b'umutwe wiyita leta ya Kisilamu mu karere ka Sahel bamaze kwica kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka abantu batari munsi ya 27 mu bitero binyuranye hirya no hino mu karere ka Tiraberi mu burengerazuba. Ni inkuru ya Richard Kagowe mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Human Rights Watch iburira Niger ku kwiyongera kw'ibitero biyibasira bikozwe n'imitwe itsimbaraye ku mahame akarishya y'Isilamu. Icyegeranyo cyayo kivuga ubwicanyi, kurasa ku misigiti, ubusahuzi no gutwika insisiro byabayeho hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa gatandatu. Ababonye ibyabaye bavuga ko bashoboye kumenya umwirondoro w'abagabye ibitero kubera udutambaro dutukura babaga bitamirije ndetse n'integuza bakiraga mbere y'ibitero. Bavuga ko igisirikare kitahaye agaciro integuza nyinshi z'ibitero kandi ko cyanananiwe kurinda insisiro. Agace ka Tiraberi gasangiye urubibi n'ibihugu bya Mali na Burkina Faso. Ibihugu byombi bikaba bimaze imyaka byibasiwe n'ubugizi bwa nabi bukorwa n'intagondwa. Umukuru wa gisirikare wa Niger wafashe ubutegetsi mu myaka 3 ishize yari yasezeranije kugarura umutekano, ariko ibitero birarushaho kwiyongera. Mu Bufaransa minisitiri w'intebe mushya Sébastien Lecornu yarahiye mu gihe imyigaragambyo yamagana leta n'ibiterane by'amahoro bikomeje hirya no hino mu gihugu. Imyigaragambyo yatangijwe n'impirimbanyi y'abaturage baharanira imibereho myiza bihaye inshingano zo guhagarika imigambi yose ya leta ibabangamiye. Bamagana abayobozi b'Ubufaransa na gahunda za leta zo kwizirika umukanda. Polisi ntiyajuyaje mu gukumira abigaragambya kugira ngo badafunga imihanda, inababuze kwinjira ku ngufu muri imwe muri sitasiyo zikomeye za gari ya moshi yo munsi y'ubutaka i Paris. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko abantu bagera kuri 200 bamaze gutagwa muri yombi. Bwana Lecornu yabaye minisitiri w'intebe wa gatanu w'Ubufaransa mu gihe kiri munsi y'imyaka 2. President akoze Jacques nitegeka kora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda ho Mico Myiza Jean Paul n'abamwunganira mu mategeko basabye urukiko rukuru gusemura icyemezo cy'urubanza yaburaniye muri Swede kigashyirwa mu Kinyarwanda mbere yuko urubanza rwe rukomeza. Mico Myiza woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede muri 2022 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ibyaha uburana ahakana. Ive Bucyana yakurikiranye urwo rubanza adutegura inkuru ikurikira. Impaka zabaye zose mu rukiko kuri uyu wa gatatu ubwo Mico Myiza Jean Paul yasabwaga gutangira kwiregura ku byaha aregwa. Maître Rwigema Vincent umwe mu bunganira Mico Myiza yavuze ko ubwabo basabye ibimenyetso birimo icyemezo cy'urukiko mu rubanza rwa Mico Myiza yaburaniye mu gihugu cya Swede mbere y'uko urukiko rw'icyo gihugu rutegeka ko azanwa kuburanira mu Rwanda. Yanavuze ko hari icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside yaburanye mu rukiko muri Swede cyongewe mu byaha ari kuburana mu Rwanda, bityo ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda butari bukwiye kukigarura. Maître Rwigema yabwiye urukiko ko icyemezo cy'urukiko rwa Swede kuri Mico Myiza bakibonye ariko kiri mu rurimi rwa Swede, basaba ko icyo cyemezo cyabanza gushyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Abunganira Mico Myiza bavuga ko ibyo basaba bigamije gukuraho urujijo no kumenya niba hari ibyaha Mico Myiza akwiye kuregwa mu Rwanda cyangwa adakwiye kuregwa kuko yabiburanye mu gihugu cya Swede. Urukiko rwavuze ko rufite inyandiko iri mu Cyongereza kandi ko ababuranyi bumva urwo rurimi bose. Abunganira Mico Myiza bavuze ko iyo nyandiko ntayo barabona. Umushinjacyaha yavuze ko batse inyandiko mu gihugu cya Swede bayohererezwa mu Cyongereza ikaba yabonetse mu gitondo. Avuga ko bagerageje kuyishyira mu ikoranabuhanga ry'urukiko ntibyabakundira, bayiha umwanditsi mukuru w'urukiko. Urukiko rwatanze umwanya wo kugira ngo uregwa n'abunganizi be bacisha amaso muri iyo nyandiko. Nyuma Maître Rwigema Vincent yabwiye urukiko ko inyandiko babonye atari icyemezo cy'urukiko
ko ahubwo ari inyandiko minisitiri w'ubutabera wa Swede yohereje mugenzi we w'u Rwanda ivuga ku bijyanye no kuba Mico Myiza Jean Paul yakoherezwa kuburanira mu Rwanda. Avuga ko bo icyo bavuga ari icyemezo cy'urukiko ku rubanza Mico Myiza yaburaniye muri Swede kigizwe n'impapuro 26 cyanditswe mu rurimi rwa Swede. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba icyo cyemezo cyabanza gushyirwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nta kibazo babibonaho. Ibi bikaba byahariwe urukiko ruzabifataho umwanzuro. Mico Myiza Jean Paul w'imyaka 52 yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede muri 2022 ngo yiregure ku byaha bya jenoside aregwa gukorera hahoze ari umujyi wa Butare, ubu ni umujyi wa Huye. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Urakoze Yves. Umugore w'umunyakoreyakazi warumye igice cy'ururimi rw'umugabo wamufataga ku ngufu yagizwe umwere nyuma y'imyaka irenga 60. Uyu mugore Choi Maya yahamijwe icyaha cyo gukomeretsa umubiri nyuma yo kwirwanaho akanesha uwamuhohoteraga. Ariko uyu munsi urukiko muri Korea y'Epfo rwatesheje agaciro icyo cyemezo cy'urukiko. Nkuru ya Jean Mackenzie muragizweho na Jean Claude Mwambutse. Choi yari afite imyaka 18 ubwo yarumaga ururimi rw'umugabo wageragezaga kumusambanya ku gahato, ariko aza guhabwa igihano kiremereye ugereranyije n'ibyo yakoze. Yamaze amezi 6 mu munyururu mu gihe cy'iperereza, aza guhanishwa igifungo gisubitse cy'amezi 10 mu gihe umugabo wamuhohoteye we yahanishijwe gufungwa amezi 6 yonyine, kandi nayo asubitse kubera kuvogera urugo rw'umuntu, ariko ntiyahanirwa kugerageza gusambanya ku gahato. Ntabwo yahise ajurira igihano kuko avuga ko atarazi uko yari kubigenza. Ariko nyuma yaho muri Korea hadukiye intero ya mitu, yashishikarijwe kujuririra umwanzuro w'urukiko. Nyuma y'imyaka 61 yahanaguweho icyaha. Nyuma y'umwanzuro w'urukiko yavuze ko ibyabaye byamuhinduye uregwa aho gufatwa nk'uwahohotewe. Kuri ubu ngo akaba yizera kuba isoko y'icyizere ku bandi bahohoterwa. Ya Jean Mackenzie. Ikigo cyo mu Busuwisi Waleda gikora ibikoresho by'ubwiza cyatangije inyigo igamije kureba amateka yacyo mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abanazi. Bikozwe nyuma y'uko impuguke mu mateka Anne Sudro atangarije ko iki kigo ngo cyahaye umuti umuganga wo mu butegetsi bw'Abanazi mu nkambi yitwa Dachau Abanazi bafungiragamo Abayahudi. Bitekerezwa ko uwo muti wapimiwe ku bantu. Inkuru ya Bethany Bell uri Vienna muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Mu cegeranyo c'amatohoza yasabwe n'urwibutso rw'ikambi yakonganirizwamwo abantu i Dachau, umuhinga wa kahise Anne Sudrow yarakurikiranye isano hagati ya Weleda n'umuganga wa SS Sigmund Rascher azwi kuba yarakoze ivyigwa by'ubunyamaswa ku banyororo aho i Dachau. Ku mategeko ya Heinrich Himmler, muganga Rascher yarakoze ivyigwa ku bantu akoresheje kugabanuka k'ubushuhe bw'umubiri no gushira abantu ahantu hakanye cyane mu kubadwibika mu mazi yabaye barafu. Anne Sudrow avuga yuko Weleda yahaye muganga Rascher ibiro 20 by'amavuta yayo yo kwirinda gukonja. Weleda yavuze ko yiyamirije amahano yakozwe n'Abanazi mu majambo akomeye ashoboka. Icegeranyo cyo mu 2023 kuri kahise ka Weleda caracishijemwo ko amavuta yayo yo kwirinda gukonja yarungitswe i Dachau, ariko kivuga ko bitamenyekanye niba yaragamije gukoreshwa mu vyigwa ku bantu. Weleda yavuze yuko icegeranyo c'amatohoza yayo mashasha kizoboneka mu ntango z'umwaka w'2027. Saa 12 zirenzeho iminota 43 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza nyuma y'akaruhuko gato k'amasegonda 5. Reka tujye mu Burundi ku nkuru dufatira mu Bubirigi. Itorero ryari rizwi nk'amabano ryamamaye cyane mu Burundi. Umunsi turaganira na Gorete Habonimana, umwe mu barikoranagamo. Ni inkuru tubasubiriramo mugezweho na Are Majesté Barenga. Bari dukomeye kuri radio n'ubone. Aha ni mu gisagara ca Liège, aho Gorete Habonimana yamenyekanye cyane mu mugwi amabano wegukira radio na televiziyo y'igihugu wabiciye bigacika muri iyo myaka, kuko n'indirimbo baririmbye n'ubu zigisubirwamwo zigikundwa n'abatari bake n'abarutse nyuma yabyo. Ku myaka irenga 60
uwo muririmbyi wa kera ntahengeshanya kwigisha urwaruka yongera arigisha ukuntu baririmba bongera banacuraranga. We n'umushinga ntawe wiwe Emmanuel Sadiki batazira kirokiro mu myaka ya 40 babana bahisemwo kwigisha abana cyane cyane abavukiye mu makungu umuziki w'ikirundi, ukuntu urimbwa n'ukuntu utambwa. Gorete Haborimana yamenyekaye mu ndirimbo Mpinka yanje n'izindi, aratubwira ibanga ryatumye umugwamba abantu ukundwa n'ubu kiriko. Ushatse kuririmba umuvyeyi wararirimba umuvyeyi ukamunonosora ukamuvuga ukamurata. Ushatse kuririmba igihugu warakiririmba ukavuga n'akamaro kaco. Ushatse kuririmba inka waravuga n'akamaro kayo niki. Bwari ubuhinga bukomeye nkabigeni vy'amazi. Urumva navuga nti sakadogo naduze bigeni n'umwarama, sakadogo naduze ntangara ku mutwe umwani mugongo nicuya mu maso bigeni. Yamara abaririmbyi ba kera bavuga ko akaranga k'umuziki kagabanutse mu Burundi bakavunira akagohe ugaruka rukuraruka. Harimwo nyene nyinshi nziza z'ikirundi kandi zivuga, ariko harimwo n'ibindi bavuga kuri jewe ntoshobora gusubiramo. Afite kuririmba si kugenda ngo ugiye muri studio warojise werekane kuri umuririmbyi kuzi kuririmba kuzi daba ico ugiye gukora, daba ico ugiye kuvuga ko ari ikintu ngirakamaro, ko ari ikintu cubaka Uburundi, indirimbo itazokwibagirwa ku bantu bubu. Ico nobahanura nuko boraba iyo baje bakaraba iyi ndirimbo nina ejo ninaba ntakihari izobandanya, ejo ninaba nashaje izobandanya. Sukurimba Burundi gusa ko barabiciye biracika no mu bindi bihugu haba mu karere n'abaririmbyi mpuzamakungu b'ico gihe, aho bamwe babibuka nk'igisabisho. Manudi yararirimba amwe akaguza na saxophone, hanyuma na kasavu, hanyuma na Briabe. Yamara barababazwa n'ukuntu indirimbo zabo zigurishwa izindi zigaherekanywa batagishijwe inama. Umugwi Amabano wari washinzwe mu mwaka wa 1978 na Davis Nikiza batazira Nick Dave ari kumwe na Antoine Marie Rugerinyange batazira Africa Nova. Mu bari barimvye bari bakunzwe hari Chanjo Amis, Aloise Gasuku, Tura wa Lupini, Diamond Ilunga, Bruno Simbavimvere batazira Memba, Gorete Haborimana, Amida Hassan na Chantal Nibizi. N'umugwi kandi watwaye bushimwe bwinshi, aha twavuga nk'agashimwe Mulendo kari kateguwe ni radio y'aba Hollande mu 1982 aho imigwi itandukanye yava ku isi ari umugwi Amabano watwaye iryo higanwa. Yeje mu gihugu c'Ububirigi Alain Majesté Barenga. Dusubire i Kigali mu mikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho neza abakunzi b'imikino kuri BBC, ay'imikino nyahere mu mikino y'amajonjora mu guhatanira igikombe cy'isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarayikubitiwe iwayo na Senegal ibitego 3-2, nubwo kugeza ku munota wa 33 Kongo yariyoboye umukino ifite ibitego 2-0. Ibi byatumye Senegal iyicaho ifata umwanya wa mbere n'amanota 18 iyirusha amanota 2. Amahirwe asigaye kuri DRC yo kubona itike y'igikombe cy'isi ubu ni ukurwanira kuba mu makipe ane yitwaye neza ku mwanya wa kabiri akazakina andi majonjoro. Bamwe mu bafana basaga 80,000 bari ku kibuga ntabwo babashije kwakira uku gutsindwa. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje bamwe bashwanyaguza intebe zo ku kibuga n'ibindi bikorwa remezo. Hagati aho Taifa Stars ya Tanzania nayo yatsinzwe igitego 1-0 na Niger i Dar es Salaam. Taifa Stars iracyari ku mwanya wa kabiri n'amanota 10 inyuma ya Maroc yo yamaze kubona itike y'igikombe cy'isi. Kenya yatsinze Seychelles ibitego 5-0 mu gihe Uburundi bwatsinzwe na Gambia ibitego 2-0. U Rwanda Amavubi yatsinze Zimbabwe igitego 1-0. Muri iryo tsinda Bafana banganyije igitego 1-1 na Nigeria. Super Eagles yo amahirwe yo gukomeza kwiruka ku itike y'igikombe cy'isi asa nayo yoyotse kuko Benin yatsinze Lesotho ibitego 4-0. Benin iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 18 inyuma ya Bafana ifite amanota 17. Nigeria Super Eagles ni ya gatatu n'amanota 11 inganya n'u Rwanda.
ku mugabane w'uburayi ikipe ya Manchester City yavunikishije rutahizamu wayo uyu ni Omar Marmoush waraye agize imvune y'ivi mu mukino wahuje ikipe ya Misiri na Burkina Faso mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Amakipe yombanganya ubusa ku busa. Uyu musore w'imyaka 26 yasimbuwe ku munota wa 9. Marmoush yinjiye muri City avuye mu ikipe ya Frankfurt yo mu Budage kuri miliyoni 59 z'amapaundi. Ntabwo City yizeye ko azakina umukino uzayihuza na mukeba wayo w'ibihe byose Manchester United ku cyumweru. Iburayi kandi itsinda ry'ubushakashatsi mu mupira w'amaguru ryatangaje ko ikipe ya Liverpool ariyo ihabwa amahirwe menshi yo gutwara shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Liverpool irahabwa amahirwe angana na 28.9%, Arsenal irahabwa amahirwe angana na 18.8% yo gutwara icyo gikombe, naho Chelsea igahabwa 16.2% imbere ya Manchester City yo ihabwa amahirwe angana na 18%. Ni mu gihe Manchester United ihabwa amahirwe angana na 2.6%. Muri Espanye ikipe ya Real Madrid irahabwa amahirwe angana na 40.6% ko yatwara igikombe, mu gihe mukeba wa Barcelona ihabwa amahirwe angana na 29.6% gusa kwijana. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, nanjye nari mbitekereje ko umwe muri twe yataho ukunda gasigara hano mu rugo. Ahubwo se ubwo urumva atari wowe ukwiye kugenda Devo? Umva Shyaka di, kubera iki se? Genda ari wowe ngende. Mwaramutse kwa Shyaka. Ihangana rwose turagusetse Kareme. Yuko ibyo ni ibiki? Ni 12:45 kuri BBC. Ntuzacikwe rero n'ejo kuwa kane hano kuri BBC Gahuza. Reka noneho mu ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Tubaramutse mwese bakunzi ba BBC Gahuza miryango, twongera tubaye ikaze muri kino kiganiro c'abagore tuzakuremeshereza mu gisagara ca Slagelse mu burengero bw'igihugu ca Denmark, aho tuyaga na muganga Sonia Kabwa amaze imyaka 20 yarahugururiye ibitaro muri ico gisagara abirabure baharurirwa ku ntoki. Ibitaro vya Sonia Kabwa byitiwe Lagen van Groningen. Ugishika muri ako gasagara uvuze izina ryiwe bose bamuzi nk'igisabisho, aho banyuragiranwa kuza kuhivuriza. Mwe byagenze gute umupfasoni yanonose ibyo kuvura muri kaminuza ya Leeds United mu Bwongereza yisange yugura ibitaro muri Denmark? Ibyo bamwegereye bamubwira ko ari umugani atazofashitseko. Jenize i Burundi, navukiye i Burundi, nkurira i Burundi, niga amashuri y'i Burundi gushika muri secondaire kuri lycée Vugizo, hanyuma nja muri kaminuza mu Bwongereza muri medicine. Nahize imyaka nk'i Burundi nyine imyaka 6 muri kaminuza, hama umuntu agaca aja muri specialisation imyaka 5, umva ni imyaka 11. Aho rero nagize dumuhinga muri bimwe bita médecin de famille, bavyita kwinshi mu bindi bihugu mugani médecin de famille canke médecine interne mugabo yo muri communauté. Mugabo ntivyari vyoroshe, murazi ko mu Burundi tuvuga igifaransa n'ikirundi. Kuja mu Bwongereza rero utazi icongereza neza aho vyari bigoye gose. Natanguye mu shika n'igicongereza umwaka umwe, mugabo umwaka wari ugoye. Je naje ino nahejeje specialité yanje, donc naje iyo specialité nahejeje, donc ino naje ndondera ku kazi ka médecin de famille. Ukora aha anye muri clinique yawe urigaba, mugabo urumva biba bigoye kuko urumva kugura clinique si ibintu vyoroshe, ni investissement, bizofata ubari ngana iki kurihideni tira amahera muri bank uri umuganga, kandi sindi umuganga barihiye amahera amashuri. Yambara nubwo amaze kwandikisha izina ntivyoroshe kuko ururimi n'ivangura ruhu bitamworoheye. Aho rero vyarangoye hano muri Denmark kuko bo bafise n'abazungu ntibamenyereye iyindi mico cyane, ugaca usanga nko muri village aho mba ugasanga nije nari umwirabure cenyine, nta bandi nabona, abaganga nta birabure, abagwayi nta birabure ni bake gose, iyindi mico
nkibaza yuko baraza kunyemera kandi ikirimi caragoye kuko ikirimi cabo nta na rimwe nari bwacumve kandi naronse umwanya muto gose wo kuciga kundi urumva ukeneye amahera yo kubaho nari natanguye umuryango aho vyarangoye gose cyane kubona abagwayi batumva ivyo niko ndababwira naramaze amezi nkane nibaza nta mugwayi azogaruka kunyivuriza kandi biraborohera witwariye umuganga canke kwitwarira systeme babonye ati batuzaniye umuganga atavyazi mugabo je naragize ingorane yo kwibaza yuko bibasha ninavura umuntu nabagapfa kubera tumbise ivyo niko ndamubwira canke ntataho ivyo ariko arambwira mugabo naranyarukije kubabwira nti sindumva ivyo muriko murambwira ndafise dictionnaire mumfashe mu mwanya turaza kumvikana baranyemera mugaro n'abandi batemeye ko nese navyegereje umutima cyane ikindi nuko yakubagwa bakatari gake yamara ntivyamuca intege abantu bagukengera hariho abantu bakwitwarira hariho abantu bakuvugisha nabi bararondera uwo batakwishavu hariho abantu bahatswe kunkubita hariho abantu narenze guhamagara police hariho abantu uja kuvurira muhira ukagira ubwoba hariho abaguhakwa kugukubita hariho byinshi sinahahamutse ntibibura kugusinzikaza iyo ibindi ni ibintu by'umuryango umuntu arakumbura muhira umuntu ariyumvira igituma ari ngare kafasha abantu atarabi wabo kandi tuzi ngene bimeze Burundi hariho abantu benshi bahamagara hariho abantu benshi batabaza hariho ibintu byinshi bitwara abantu bitari bitegerejwe gutwara abantu kuko ni ibintu bivugwa kandi bisanzwe cyane atera kama abandi bigeme kubahuka kuko atamwuga wahebeye umugabo nta kintu umuhungu ashaka gukora umukobwa adashobora mu vyerekeye amashuri cyangwa akazi nta kintu na kimwe umuhungu ashaka kwiga umukobwa adashaka kwiga mugabo bitangurira muhira mbwira ahubwo abavyeyi bitangurira mu bavyeyi ivyo bintu bitangurira hasi mu ndero yo hasi mu bavyeyi by'umwana yumva ushatse ikintu gishiremo ingo abo bana b'abakobwa hama ntihagire umuntu akubwira ko atabyishobora ubishaka nano cyo dusoza kino kiganiro c'abagore twaremesheje muri Denmark dushimire mwese mwari muteze yompi ale majesté barengana kibashikije nkaba ndabifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha nababwiye ko ikiganiro mu kigezweho na Yvette Kabatesi ariko niba mwabyumvise ntabwo ari we ni ale majesté barenga BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Mbere gusoza amakuru y'ukuri wa gatatu Jacques Nitegeka yagarutse muri studio kutwibutsa amwe mu makuru ya BBC avugwa ku isi. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yavuze ko igihugu cye kirushaho gusatirwa n'intambara ku nshuro ya mbere kuva harangiye intambara ya kabiri y'isi yose. Polonye iravuga ko drone z'Uburusiya zinjiye mu kirere cyayo mu gihe bwagabaga ibitero kuri Ukraine mu ijoro ryakeye kandi ko zimwe muri izo drone zahanuwe n'indege za Polonye ndetse n'iza OTAN. Hagati aho Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yo yasohoye itangazo rishimangira ko itigeze igambirira kwibasira Polonye kandi ko utudege twayo twa drone tutari dufite ingufu zihagije zo kuhagera. Mu gihe isi ikomeje kwamagana igitero cyagabwe ku bayobozi ba Hamas muri Qatar ejo, Israel yo yiyemeje gukomeza gukurikirana abanzi bayo mu gihugu imbere ndetse no mu mahanga. Igisirikare cya Israel kandi cyagabye ibindi bisasu mu kirere byo mu kirere ku nyeshyamba z'abahuthi muri Yemen, kikaba kivuga ko cyarashe ku hantu hakoreshwa n'izo nyeshyamba umurwa mukuru Sana no mujyi wa Al Jauf. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wasabye ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger
kurinda abaturage b'abasivili ibitero by'intagondwa zigendera ku matwara y'idini ya isilamu. Mu cyegeranyo gishya uyu muryango uvuga ko abarwanyi b'umutwe wita leta ya kiyisilamu mu karere ka Sahel bamaze kwica kuva mu kwezi kwa gatatu abantu batari munsi ya 27 mu bitero binyuranye. urakoze Jacques Nitegekani. nawe tugejeje ku musozo w'amakuru yacu. ushobora kongera kumva kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Paul Mason ku buhanga bw'ibyuma. Prudence Nyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. uraraharyana.